bakunzi bisamirizi n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Turi ku munsi wa kane w'indwi ya gatatu y'ikarema. Jewe turi kumwe ndi Patiri Siriyako Ndayikengera wo muri Diyoseze ya Bururi. Ijambo ry'Imana turikura igisomwa ca mbere mu gitabu c'umuhanuzi Yeremiya gabane c'indwi kuva ku karongo ka 23 gusha 33. Izaburi nayo turikura mu izaburi nyene ya 94. Hanyuma inkuru nziza tukayikura mu nkuru nziza yanditswe na Luka Mweranda kigabane ca 11 akarongo ka 14 gushika korongo ka 23. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Ngiri iriyazwe n'umukama. Ivyo mbategetse nibi: munyumviye nzobabera Imana, namwe mumbera igihugu. Ubuhigwe bwanyu buri mu gukurikiza inzira mbategetse. Ariko ntibavyumvise kandi ntibanavyumvirije, bakurikije riho impanuro z'imishaha yabo mibi, bampaye umugongo birabirirya. Kuva umunsi basokuru bava mu gihugu ca Misiri gushika n'uyu munsi sinahengeshanije kubarungikira abahanuzi, ariko ntibanyumvirije, ntibanteze n'amatwi. Ibikanu baradadaje, ububi bwa basokuru bwo data bwaragendeka. Ivyo vyose ubabwiye umengo n'imvura igwa mw'ishamba. Ubahamagare ngo nwe, babwira uti igihugu ntikicumvira umukama Imana yacu, kandi ntikigishaka n'inyigisho, ibanga cemeye cararihevye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Nimuze dutere impundu umukama, tumushemeze we tuzeye kurukiza. Ingo tuje mu nyonga ziwe tumukengurukire, tumukomere amashi tumwigine. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Shike duce bugufi dufukame, dusenge umukama yaturemye. Nanone niwe Mana yacu, natwe tukaba intara arongoye. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Uyu munsi nimwumvirize ijwi ryiwe rivuga riti: ntimukomantaze imitima yanyu nka kera i Meriba, no kuri wa munsi wo mu gahinga ka Masa, hamwe basogokuruza banyu bangerageza bakancaca. Uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza nyeranda yanditswe na Luka. Muri irya minsi Yezu yariko arirukana ishetani. Nyashetani ikabikiragi. Isohotse ca kiragi gica kiravuga. Ishengero naryo rigwa mu gahundwe. Mugabo bamwe muri bo bagira bati yirukana amashetani ku bwa Belzebule, umwami w'amashetani. Abandi nabo kugira ngo bamugeze bamubwira bati twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. We rero yarazi ico biyumvira, ababwira ati ubwami bwose budashira hamwe buzohona, amazu nayo agwaneko. Ko mugize ngo nirukana amashetani ku bwa Belzebule, none shetani ni yabiri kwirigwanya, ubwami bwayo buzorama bute? Ngasangwa nandi nirukana amashetani ku bwa Belzebule. Abana banyu bo bayirukanisha iki?
nico gituma bazobabera bo nyene abacamanza. Yamara ugasangwa nirukana amashetani ku bubasha bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Iyo umugabo akomeye ari n'umuheto araririye urugo rwiwe, ivyiwe nta kibikakaza, ariko haramutse haje uwumurusha inguvu akamutsinda, aca mwaka wa muheto yari yishimiye, kandi vyamwambuye akaja arabigaba. Uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri arasesagura. Twakire tongere dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristu. Bavukanyi dusangiye ukwemera Yezu Kristu, mukunde ko tuzirikana ijambo ry'Imana ry'uno munsi twishimikije kino citabirizo c'izaburi ya 94 birakiti uyu munsi ntidukomantaze imitima yacu nitwumvirize riho ijwi ry'umukama. Turabizi ko kuva kera na rindi Imana yashimye kwimenyesha abantu mu muryango wayo iciye ku kimenyetso c'ijambo. Iyo jambo Imana ritumye abantu batari bake. Turabona kuva mu bwuzure bwa kera nyene, turabona Musa, turabona abami, turabona abahanuzi, turabona abacamanza n'abandi, ariko abo bose bavuga ku izina ry'Imana. Mu bwuzure bushasha rero hoho iyo Mana nyene yavuye yizira ngo yivugire mu mwana wayo Yezu Kristu ariwe jambo w'Imana. We Yezu Kristu nawe kandi yarungitse abigisha bibagira ati genda rero mwigisha abantu bose, uwuzobumvira azoba yumvirije jewe, atuzokwanka nawe kumva iryo jambo ry'Imana azocibwa. Uwumvira ijambo ry'Imana rero agaza akariyoboka araronka amahoro n'imigisha y'Imana, araronka kandi ubwiranda bw'Imana, kuko Imana nyene ubwayo ishima kuduha intumbero n'inzira yayo iciye kuri iryo jambo nyene. Muri Israeli akatari gake abanyisraeli nyene umuryango w'Imana waratowe n'Imana baragiye barakomantaza imitima, uko barikomantaza yamara Imana igaheza igashavura. Turumvise muri no gisomwa ca mbere c'umuhanuzi Yeremiya, umukama agira ati babwira uti gigo nikishumbira umukama Imana yacu kandi nikigishaka n'inyigisho bibanga cemeye cararihevye. Abahanuzi benshi bagiye barasemerera bagira bati ubuyoboka Imana bw'ukuri ntibuhagaze ku migigwa, ntibuhagaze ku bisabisho, ariko buhagaze ku nyifato yo guhinduka, kuko tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. None ivyo vyabwiwe abo banyesirayeli kera bibwirwa umuzina mu Kristo wese uno munsi, ko ico gihugu kitagishaka inyigisho bibanga cemeye carihevye. Ico gihugu ubu ni twebwe uno munsi mu bwuzure bushasha, twebwe umuryango wa Ekleziya. Tuzi ko turi muri Ekleziya nyeranda kuko ayigize ari mweranda, ariko tube turabacumuzi. None uwo Yezu Kristu niwe aheza akadushira mu nzira irora ku Mana. Turumvise muri nkuru nziza Yezu ariko yirukana ishetani, ariko bamwe muri bo bagira bati ni ku bwa Belzebule yirukana iyo shetani, ariko Yezu akoresheje ubwoko bw'imvugo isambura ikinyoma, ikoresheje ayo majambo y'iyo mvugo nyene. Turavyumvise agira ati ubwami budashize hamwe buzohona. None ko muvuga ko nirukanye shetani ku bw'ishetani, abana banyu bayirukanisha iki? Bano bantu turumvise mu gihe ca Yezu bakomantaje imitima ntibabone ukuri kubasha bw'Imana, bagomba kwizigitirira mu kinyoma. Bano rero n'akarorero katariko ba Kristu batoreza ngo bakurikize. Ko Yezu turumvise agize ati uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri arasesagura. Nakajo ko natwe kutugira rero umwimenyerezo ubwa mbere ukugira utwigoro tukwakira ijambo ry'Imana, tukaritegera, tukarizirikana, hanyuma kandi tukarishira mu ngiro. Uwo ni umwimenyerezo wa misi yose. Ariko kandi kubu Kristu budahagaze ku migigwa, ni naho muri iyo myimenyerezo rero ubu Kristu bwacu buzokwibonekeza mu ngendo yo guhinduka vy'ukuri ivuye ku mutima. Icya kabiri kandi natwe nakaje kwimenyereza gusambura ikinyoma cose twishimikije ukuri kw'Imana. Nta nkeka abatari bake barashobora kwitwaza amajambo y'Imana, bakitwaza ibinabiriya kugira ngo bapfundike ikinyoma cyo kwanka no kwankiriza ukuri kw'Imana. Ko ariko Yezu akitubwira ati ukuri kuzobagira bidegembye. None mukama Yezu udufashe, udukomeze, utumurikire muri kiringo c'ikarema, twemere twebwe ba Kristu guhinduka vy'ukuri, twemere kandi gusambura ikinyoma cose kugira ngo twegukire ukuri kwawe, uko nawe nyene wadusabiye ugira uti dawe bagire beranda mu kuri, kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Amen.